abiri hama hari ikindi tellement twarakuze twumva ngo turi maboko igihumbi ku buryo twavyakiriye ahubwo utabikoze uri umugore mubi umunebwe tu es la paresseuse kubera iki kweka adakora kweka adatigita tigita hewe hama kandi byose ubikore neza la perfection ukore neza akazi witeho abana witeho umugabo witeho inzu witeho etc donc gushika naho kandi usa neza karundi gusa kugira uronke umugabo afise amafaranga ava mu muryango mwiza ifo kusa neza ifo kugira ifo kuvuga guki ifo gutambuka guki anye ego uragize umugabo ugira uje kuba umugore ugira uvyare ugira uje kurera abana nyarutsa ugende utarankwegera antrege bambabarira umviriza nijare genda mugwawe uneriteka daboje uneriteka hama witeriteka hama ndaruhutse nakagiye mu rugo kwe enfin félicitations hama ndaruhutse hariho une part de responsabilité ku mama cyangwa ku papa ibikorotse ni vyiza nituvyanka mugabo uwo mwana agiye hehe ngiye kugira nicare hama mbakaruka agatablo kari hajya azaravuga wowe umugore wanje mwiza no ibyo twabirenganye hama mbanze imana igiri umuntu voyage mbone hanze mbona abantu hama nkora amadega nihende sinkeneye kwihenda ndi mu rugo nihende nawe nihende ubunyene hama nige hama ndondera inoti ya Sonia kugira nze nicare vuga okay nanje nzanyayo buryo turakundana abagore b'abarundi kazi ntidukunda ndabivuze ngira ntidukundana na gato nabona iyo wibungenze kazamva ngo niwe vyimba amaguru azif kubera iki turi méchante hamaozi chaka twibutsa nos chers sœurs bamenye yuko ajya amahera ujya mu tipe ariko araganya irigana urashobora kuyaronka birakunda c'est pas ufise amaboko abiri ufise ubwenge ufise urafise tout kugira uyaronka nasahuye kuri iyi si priorité ni jewe ça c'est très important ako kantu ka jewe karakenewe nuko bacha tutakisa ngo turishima turi ibintu vya hatari turabahaye ikaze na karibu mu kiganiro cyacu girlfriend emission yabayeho kugira ngo ushobore guha agaciro umugore umukenyezi mushobore kutumenya tubayeho gute twiyumvira gute twebwe hagati yacu tubanye gute dufashanya gute ama experience yacu kugira ngo bavuga ngo ibuye riserutse niba ricesha isuka ikintu kimaze kuvugwa hari ibintu byinshi gikiza cyangwa kitataba bigikunze ko cica n'impamvu twakoze kino kiganiro kugira dushobore kuronka tuvugira ibintu by'iwacu yego hama gikora jewe zirakoze hamwe na Greta kwizera sauf ko uyu munsi ngira nkore jenyene kurakunda bishoboye ndabishoboye gose ngana ndi jenyene Greta yafatiriwe ariko nibaza ko abakunzi ba Greta muze kuzamura kino ngana ko kiraryoshye cyane gose antuko uyu munsi mugira mumenye cyacu umukenyezi mugira mumenye cyacu umugore mugira mumenye cyacu umukobwa yabo umugabo araza kumenya ukuntu tumeze ukuntu tubayeho aza kudutahura beaucoup plus ko ngira yahora twibaza yaba umugore araza gutahura ati erega jewe nubwo mbayeho ko harabandi babayeho cyanye nubwo je mbona ibintu kuki harabandi babibona kuki anye rero uyu munsi mfise umutumire umugore mugenzi wanje yego tugira tugira tubiganire ko yitwa Sonia ngenda muhikaza baramutse hanyuma ndayibutse ko turi kuri Spotify ku bantu bakunda kumviriza iyi ni indi episode ya girlfriend muze kuja kuyumviriza muraza kuryoherwa ku bantu surtout bakunda sound nziza iri kuri Spotify ku bantu bashaka kuturaba turi kuri YouTube hanyuma iyi ni emission iba chaque samedi iyo twagira ubuntu tukaronka amagara meza tukagira ibyo tuvuga turaza gushoboye kubashikiza kino kiganiro reka ndamuhikaze rero mutumire wanje no munsi hanyuma tugira tuvuge ego Sonia karibu merci ni bon business bon la girlfriend ndabaramukije abakunzi bose ba girlfriend n'abandi bose banzi hello murakomeye ndaryoye kuba ngaha yego cyane tugira tuvuge iki tugomba ducape kabisa mbe umugore ni iki kabisa ducape umugore hariho video nigeze mu gutanga video nigeze kubona usanga hariho ama realite tubayemwo tugiye twenyene wowe nyine usanga umugore mu gutayazi
ukaza kuvyuka mu gihe wumvise hari umuntu abivuze uvuga ati erega we ibintu bibayemwo rega kumbe n'uburuhe ga kumbe n'ibintu vyiza kumbe c'est normal kumbe sindi je uwundi biramubako yego ugaca usanga ni ibintu wari umenga ni ibintu bi normal et pourtant ugasanga erega ndabayeho nabi finalement ndabayeho nabi ntavyo narinzi kubera kutamenya kubera kutabiyaga yego rero nibyo tugira tuyage abagore tubaye mu mahayarite menshi meza kandi mabi harayo twitera harayo duterwa n'abantu n'ayandi naturellement atuza kubera ko turabagore twavutse uko tudashobora kuyahunga turi liye kandi duterana twe nk'abagore yego cyane ugasanga uko yaterwa n'abagore bagenzi bawe utari kuyagira niyo tugira tuyage kungira mbaze Sonia aducapire gatoya umugore mbega niki selon toi d'abord umugore umukobwa ikintu cyose ndavuga gitsina gore n'ubutunzi cyo ncambere n'ubutunzi mugabo butazwi na nyene kubugira cyo ncambere c'est-à-dire que la femme cyangwa umugore cyangwa umukenyezi n'umuntu ari complexe afise ibintu vyinshi tellement mu buryo bwo kwimvira kwiwe mu buryo bwo kubaho kwiwe mu buryo bwo kugaragara okay uyu munsi nibwo abahungu twamenyereye batsikena bambara ibintu vyinshi ku maboko bagira iki mugabo la femme en soi elle est complexe agizwe n'ibintu vyinshi agizwe n'ubutunzi turagoye no gutahura turi kuko turi complexe hari abagabo bavuga ngo ja abagore barananiye ja abagore sitabatana ja abagore bara mumeze gute finalement qu'est-ce que vous voulez mushaka iki urumva ntidutahuritse kandi vraiment batubabarire ko nibaza ko batazodutahura 100% mugabo bajane natwe rero umugore mu bima emotion yose c'est-à-dire ibigumbagumba vyiwe ari nk'ibintu vyinshi mu butunzi muri imagination yiwe ararenze uhaye igikorwa umugore agikore hey on s'assoit et on assiste et on prend note et chaque détail compte chaque détail compte sinzi kuvyibuka iyo nkubu uziko urubanzo havuko urubanzo kava wakira abagore mu nzu uvuga uti yo ahavabona nikiri munsi y'imeza ahavabona nakagatashe nasi ahavabona nahandi ntakubuye aya mashugwa ahandi yose twayabonye ingene ritonze nirindi donc uko kunzigene turi muri détail ni turi muri globalité vyose hamwe no kamwe kose kari hehe imana yadushize nk'ubutunzi budasanzwe muga malheureusement dufise na responsabilité nibaza ko ziturenge nyinshi gose tellement ni nyinshi turarusha ufite kuruha uvuze ku mugore amadetaye yose arakonta ugaca bibuka kuri kurara amadetaye yo muhira abana bameze gute amadetaye yo ku kazi amadetaye yo abagenzi ukoresha devoir uri kuratuma umukozi ariko aravuga reka pampese yaheze mugo umwanya uri muri rero 1+ hama rero ukacugira uku hama rero none sinakubwiye ko ajya amavuta uyagabanya muga ntamugabo yo bishobora donc abagore je dis que c'est la plus belle créature imana yashizeho rero sinzi ko ari naco none iyumvire même le yanzoka yo muri Eden yatumberende umugore c'est tellement intéressante ku buryo niya nzoka niyatumbere Adam yatumbere Eva mugabo yatumbere Eva est-ce que dikubera ko yavuga ati uyu nye aroroshe kumanipira kubera ko ikadakora ikintu kimwe umva ibintu bibiri hariho ubutunzi bw'umugore mugabo bari na côté vulnérable ncanye novuga no yita gute faiblesse z'umugore uko tuba abantu ba grave niko dukwama fasino kora byose tubishanga umutima byose tubishanga ama emotion byose tubishanga umutima hama bwa bwenge canke ya raison igatakaza poids muri raisonnement tugira rero ijya nzoka yakoreye kuki erega hewe ucu ubwenge gusumba erega uba mwiza gusumba erega ukayangana gusumba erega uba grave gusumba vya vrai ayo mafuta no yagurira he none none no bikura hehe basi no kwisiga ucyo nosa neza gusumba reka c'était ça ijya nzoka yakoreye kuri côté faible nico umugore akunda umugore tukunda kugaragara tukunda gusa neza tukunda ko badukomera amashi dukunda ko tubaho turi abantu beza batesa ba grave rero
ahantu umugore abishobora nibaza ko tuzakwagera ahantu umugore aza kubishobora kugira ahagarare sur ses deux pieds tête haute ni kumetriza ses émotions vuga ati mes émotions ceceka banzurindiye mugana ngo baca bitanga abagore b'ingari bajya nabo baba barenze les bornes reka ndakubwira ikintu kimwe ibintu vya feminisme on va très sur la féministe OK bravo nyene autonomisation empowering OK c'est bien mugabo none ucuba umugabo none ucuba umugabo uzoshaka umugabo no bishobora ugumura umugore yeah ugumura umugore ugumufisa uga feminité kuba rero uwo mugore yiganza kigira umuntu atari sibe antipathique biranabishe kuko wagize ibintu ni mambata watakaye wihenze et pourtant tu peux kuba umuntu adomina utarinze gushaka kuba uwo mugabo uwo mugore hariho ikintu les femmes dominent par leur influence mugabo les hommes bo barashobora kudomina kuko ari abagabo juste kuko ndi umugabo mugabo umugore afise force muri irya charme yiwe adegaja hamaka ko influence akagushikana hasi alors kada je kagatoya defa hari gihe niyumvira nkavuga ati shana kuri kwimana vraiment nyandirimbo ngimana yarandiye yangize umukobwa iyingira unote agatoki urumva hari gihe wumvuga kubera kimana yaduhaye bino bintu vyose gacibishira ku muntu umwe ngo ajere ibintu igihumbi n'ijana ari umwe bagaca banamwamfusa bacamwita amaboko igihumbi oya ivyo develop twanze tu develop ego maboko igihumbi oya kijya sico nukuri batubabarire afite kugira ngo bakumvishe batubabarire nyene bikore kora ko nyene niko bimeze iri maboko igihumbi hanyuma c'est comme si umva ivyo vyose erega reka ndavuga ikintu kimwe cenga ni kwera société yabaye nabi twara abantu beza twara abantu bari complexe twara abantu dufise amatalent dufise amadon dushoboye ibintu turi multitâche effectivement mugabo baraprofita ego baraduprofita none nko mugani munatiye baraduprofita maboko igihumbi uwo maboko igihumbi gutu uri kimonsi masi nagira umuntu azongita mu maboko igihumbi ndabiya oya maboko igihumbi sico maboko aya nabiri hama hari ikindi tellement twarakuze twumva ngo turi maboko igihumbi ku buryo twavyakiriye ahubwo utabikoze uri umugore mubi umunebwe tu es la paresseuse kubera iki kwe kadakora kwe kadatigita ahewe hama kandi byose ubikore neza la perfection ukore neza akazi witeho abana witeho umugabo witeho inzu witeho etc donc gushika naho kandi usa neza kandi urunko nyo kugira inzara ntuse nk'umugore atagira icamahera reka kumutukisha yo tuje umuryango nyina sohoka muguya niki oya hama reka kuvyibuha amburiyo bubu kugira sport kugira 24 hama wa mugabo nawe kadakweke scenario umugore avuye ku kazi okay ko bakora batonda ku kazi samaya nusu bagiye ku kazi urakoze kandi uri ku kazi aguma gutelefona eri kumwana yashushe eri kumwana yagize iki mbega ndamuhe iki wabona none umuti wawe bitsehe mbega neki mbega kibazo Andret tuzorinda dupfa batubaza ibyo bateka ntakuntu twagira liste twayimanika twagira menu uyo wibutse komisiyo zo kumakwaza mbe hajya duteka iki mera question je umukozi ndamubonye aje imbere y'imodoka ndamubwira genda uteke ibyo ushaka none y'amavuta ko yaheze gamabuja ndabigenza gute no musisi namesha umu yaheze kiki utayibaza abagabo mbere ivyo wowe nakambara bazi none ndabitore ku butike ubiriza bijya bintu byo kudufata ko turi maboko igihumbi bakaba bari bigize norme internationale à la burundaise batubabarira nashaka kwibutsa abantu bose abagore turaruha umunsi ko turaruha hariho video nabonye turaruha ntiyakoze no mu Burundi wanashima uwo mugore yaradondaguye uburuhe bw'umugore kuva kivuka
aba yiteze ko ibintu n'umuryango ifo kwitwara neza kugira uzuronka t'as pas droit à l'erreur t'as pas droit kandi para abarundi gusa kugira uronka umugabo afise amafaranga ava mu muryango mwiza ifo kusa neza ifo kugira ifo kuvuga guki ifo gutambuka guki anye ego uragize umugabo ugira uje kuba umugore ugira uvyare ugira uje kurera abana acavuga ati Imana imitishijemwo kuba igiti no kuba umugore notora kuba igiti c'est fini notora kuba igiti none gaozi nuzo kwitwa n'umugabo ngo ubivugi wanyu ngo umugabo ngo aranguta avuga ati niko zuba ko mayo kandi iyi mariage nayo rose dayikeneye ego ngiye ugiye kwirigura zunka n'abana mu barabara mbeja njaye ugira ubici igaciro ry'umugani nuwava mu rugo avuga byavuga gwaramunaniye kubaka gwaramunaniye sha bigaruka kuki ku mugore donc je shaka d'abord bamenye parcours yacu yose uravutse d'abord abavyeyi iyo bakikuvyara uragakobwa avuga ati yo gakobwa kanje mana ujya muhungu mwari kumwe ninde parce que le garçon lui ntacu ujya ntangorane ku mukobwa ni nyirigi hama ukura warahahamutse uvuga uti yo ntihagire n'uwundamutse parce que ntawuzi ivyoba kambona ndamukije umuhungu gusa ndapfuye urumva ucuja muri vya bihe vy'abakenyezi nta n'ivyuzi hama barabikubwiye kandi sinzi igituma abavyeyi babitubwira kurya abagiriwe ubuntu bakabibabwira ngo rero désormais kuko wabonye ibi kirazira ko mwicarana n'umuhungu aba mwicarana kavuga ati okay hazoca bikazonja niba bikubwiye concrètement comment hazoca bikinone kandi bigana n'abahungu hama rero bagushize nk'akanuka reka mpime none haca ko tellement ni secret babigize trop ibanga trop mystique ibintu bidavugwa tu vas vivre ça reka tubivuge urazi kuba wuzi mutinya ko uhava ucafuze muzu yawe uri mu ishuri tu as peur mais utaza kuburikirana umuprof wa mata ariko arakwigisha mugabo uri muri jana yo mana vyagiye kwijipo ndapfuye yo Seigneur Jesus yo mana maguruka gute kuruvuga ubwo buzima hanyuma l'entourage yakubwiye ko kirazira kubivuga bigumize muri wewe ugize imana ukaba ufise umubesto w'umukobwa ushobora kumwegera ukabimubwira hari abakobwa bagendana imipira y'imbeho kugira ngo bashobore gufunga kwijipo kuko nyene nta kundi vyabaye vyashitse ahubwo se banabibone abahungu bashaka gutwenga barindwi yose hama ya mashuri yacu atagira ajya amaserviette hygienique na kamaramazi naye amatoilette usanga amazi yakamye na kamaramazi tout ça on n'y pense pas aribona mais tu dois gérer utoza kubigera wewe nyene hewe en fait umwana wa 12 ans kubisanzwe hajya bafite 35 ans kuko aba yashaje tellement agera ibintu mu mutwe uwo n'uwo mu VIP ashobora kuyigura hari udashobora kuyigura tutazi ibintu adendekanya kugira ashobore kuyironka urumva aciye akurara bana nitwavuze les douleurs kujya kuntu babara mu nda pendant les menstruations urahwera ugashika hasi mu guteza gukora ya interrogation bukeye uteza gukora ya session bukeye uteza kuguma uhagaze uri donc babara mugaceceka babara mugahora babara mugabo vie normalement nous navyerekana ko babaye tu n'as pas le droit d'avoir de souffrir ceceka uhore urumva uciye ubwo buzima bwose hamero harageze rero uracitse mu bigero genre wa hejeje université wanayize mama uzogira mariage ya mbeko utagira mariage ntagishasha mbeko nakaho kwanuze ya ariko kudutumira hari nuko rero abavyeyi baca bataka kuvuga he uruzi ko Claudine aho kwanuze yagahewe yadutumiye muri dote oya amuvye wanje ngabonye ibintu yangiriye yarabihevye yacambwira ngo asha mwumvuye muri mariage ya Claudine ngo neza gute kandi wowe nta nakimwe yari imeze neza gasha yarose umugabo yarose umudocteur mbega wewe mbwiye ngo nuze ngo ageze ubu yariko akubwira izina ry'umuhungu genre yaho urabona apita pita muri wa zogira mariage ryari kajya kantu jishaka batubwire hajya age ya vrai kugira mariage ni ryari nyene ni 18 ans, ni 20 ni 21, ni 25, ni 28, ni 30, ni 36, ni ryari. Hama limite ni ryari, karani? Bihera bipfira ryari.
rimwe naragira mariage hari umuntu nigeze kumbwira yasonya vraiment il faut que mariage urabona kandi urabenga cane ntibyumvikana c'est pas normal ngene utaragira mariage ca ndamubaza vya vrai ndavuga tuvuge boroboro vya vrai ushaka ubu nyene ngire mariage tureke ibintu vy'ama émotion tu veux que je me marie tout de suite aca arabanza araceceka ngo yangurazi gushangura vyimvira neza abonye umwakira kuko niba mbega hamari ikindi kintu tuvugana ukuri sindi contre mariage je suis même mariée ndi mama kandi ndaryowe cane mugabo le mariage c'est pas une finalité aho reka je ndavuga moi je suis pas mariée kandi uzi harageze kugira mariage kugira mariage turashaka na Sonia jewe ejo c'est même pas kera ejo nane ko ndavyumvira tukiri muri secondaire hari abana wasanga mwigana muri 3e mutana heza ugasanga kakubwira ko rêve yo nyo kugira mariage iyo ni rêve ego yo rêve yiyo ugati je nkaheza gusa ishuri docangira mariage uravyumva kandi ugasanga ayaciye agira mariage bya vrai mugabo umuravye ubuzima afise ubunye je nta mariage ndimo mugabo nanje nkiraba jewe je choisi akazi d'abord carrière préférée kurondera amafaranga d'abord imbere yuko nja mu bintu byose kuvuga ngo nda wifixa mu rugo kugira mariage parce que mariage c'est umukino si je baja si ibintu uvuga ati ngo ndaronso tuvyumvikana tugiye gusinya amabaye il faut kwiyumvira après est-ce que ugo rugo uzorushobora est-ce que uri prête be utwaye mariage be utwaye ufite bagage yawe yo ndavuga mana warakoze kuba ntaragiye gusinya ivyo sinya vy'ibirofu nkunze kuba narabisinye ubugeze mbayeho gute ufite akubwire hose burya il faut que les filles comprennent qu'une kim d'abord mariage c'est pas une finalité si trophée si wow bravo yo persone dukora batwigisha ko umukobwa ntari wawe reka ndabwire igituma kijya kintu kiza ni kuruhurira umuvyeyi nyarutsa ugende utarankwegera entrege bambabarira umviriza ni jare genda mugwawe uneriteka d'abord je uneriteka hama witeriteka hama ndaruhutse nakagiye mu rugo kwe enfin félicitations ndaruhutse hariho part de responsabilité ku mama cyangwa ku papa ibikorotse ni vyiza nituvyanka mugabo uwo mwana agiye hehe kuko ushobora même gukwiza 30 ans utaragera kugira mariage kuko nta shure vraiment ibintu byose turavyiga baratwigisha comptabilité baratwigisha ibiki kugira uje mu kazi ubimetriza mugabo urugo bagwigira he ishuri ry'urugo ni he okay baratwigije mu église he mugabo c'est pour la vie my dear hama bakubwira ngo nurugo ugenda mu ntuzogaruka donc tu y vas pour la vie kuko kubisana niko bimeze dans les conditions normales mugabo umukobwa rero jewe personnellement naho navuga ati j'aimerais pas me marier d'abord ntazi ndinde Sonia Seki ashaka iki none nce mvyara umwanda munzanye gukora iki nzomubwira iki sinzi ivyo nzoba ngiyemwo jewe nashaka nagize mariage ntevye gato niko novyita pas mu mango 25 ans non navuga ati j'ai besoin de comprendre ndinde avant de me marier uwo mugabo wanje ndamushiriye quelle valeur ajoutée ngiye kugira nicare hama mbakaruka kagatableau kari hajya azaravuga wowe umugore wanje mwiza no ivyo twarabirenganye hama mbanze imana igira ibintu voyage mbone hanze mbona abantu haba nkora amadega nihende sinkeneye kwihenda ndi mu rugo nihende nawe nihende ubunyene hama nige hama ndondera inoti ya Sonia kugira nze nicare vuga okay nanje nzanyayo kuri table tu amènes combien j'amène combien et tubane twubahana hama azawutsange ndi umugore w'umutigisi sinze nanguye gutigita avuge abo bagabo uri kurirukamwo bitwa bandi azabizi ko fise naka tuzinanye naka duhora duhura tuticaye ngo ntituri mu busambanyi my dear no mbere hari ikindi kibazo kubera ko yashaka kuva umugore yicanye n'umugabo babibaza ngo
turiya niwe kugira ngo ni wangu amu sponsor ya Oz kandi Oz apana ivyo bintu please batubabarire nibaze umenga nta business shobora nibibaho umugabo n'umugore mbere Oz je ubuzima nabayemwo abantu benshi baranzi peut-être ibintu nkora vyo ku ma marché surtout via Haiti nahora nkorera kera cyane hanyuma nararondera ikintu bita umugore nuvuga ati basi umu business partner w'umugore nabahari nasanga n'abagabo kubera abagore bari he haba umugore ugiye kumwegera naguha umwanya ni jo hewe ushaka kugera hewe ushaka kuduga nawe hama haje ubitoje neza effectivement quelque part harimo ikiganza c'umugabo mvuga ishuri sanga ari umugabo to nkavuga none sishobora kwicarana kugira abagabo bose usanga mwicaranye icambere abona ndarosa umwana ngomba yego mugana ashaka kubona gufite cerveau kufise ibindi bintu tubivugiye ko none n'ivyo umviriza okay tuanze turandanga yo rero nk'ivyo birantera ishavu birababaje urazi anico vuze ko iyo wicaye mu bagabo deja urafise bagage ikintu uzanye arabibona n'ibintu maze gukora arabona arabona ko utari umugore wa wundi arindira ko bamuha arabona ko ufise ikintu uje kwa porta ni wisize makeup gusa ego sico cyo nyine gaga uwo mugabo akubonye ntabanze kumvira business mugira muyage ntabanze kumvira ico kintu ugira umufashe maybe muri business nkatwe tugira ama business n'ibikini tuhamamaza ibintu atavuga ati ndaronsa akademu ndaronsa kana ko gufungura enfin uravyumva uyu aranyizani wamwima kakazi kaba kagiye wumvise ikindi les tristes réalités de la femme ego okay baratubwira tube merci baratubwira tube entreprenante mama tube business woman ugiye kudeposa dossier yawe uti narifise idée de business wewe reka tuvyoroshe none duhure basi ngaha kugira tubiyage neza wavuga no bacha mota muri pubere oya cyahita telefone shitanga kwita telefone mbega sena byo ko nafise umundi muntu duhura mukanya kandi uwo bayibirayize nico tuba dushaka abagore bafite inoti baduza abandi bagore on a besoin de ces femmes là kandi bareke kugira inzigo vraiment batanga umwanya n'amahera hariho ikindi kintu niyumvire mu minsi heze ndafise petit frère wanje tukwe wacu mu bana muhira barafise baragize imana baba mbere kiretse jeje nyene okay ntaco yabo wa mbere gushika uyu mwaka wa nyuma nakunda afite nayicaye kuri muso utama diplome abana batanu ba mbere barabakobwa tutwaza kuwamba kuko petit frère abo mu wa mbere comme d'habitude turarindira umwana wa mbere umukobwa uwa kabiri umukobwa acha wa gatandatu ari umuhungu acha wa mbere mu bahungu nagiye parce que mutwe wanje basi ntabaye mugabo nza kwiyumvira kuri ba batanu ba mbere n'abakobwa hamgacha wiyumvira ati mu mashure yose basanga abana ba mbere ari abakobwa yego naje abo twigana baba ba mbere bari abakobwa muge mu buzima busanga mu kazi bari hehe bigarukira banyikirahe gusa mbe où est-ce qu'elles sont kwa gukora cyane ko mwishure bwa bwenge est-ce que uca bica he numva gahinda numva ndababaye Yesu birababaje ndavuga mana yo reka ndakwereka ikintu kimwe uzi d'abord kweka aho gabaza ubwenge parce que baragera izo ngwane zose imana novuga yaduhaye ubwo butunzi bwo kubabona ko twumviye inzoka iyo nzoka vuba janiri nari rya nzoka vyako yaririho je ni mvuna nk'inzoka okay swatse kati rya nzoka twikawusha tuzobaza Adam yari ariko barayerera kweli yari singa muri Eden yari ngamu buru tuzomurondera reka tuwe turabihoze ijya couple tuyihoze ntabwo ari couple modèle vrai ijya couple abana beza batwumvi nibiyumvire ku generation zabo ijya couple ntabwo ari uswatse katubihoze urabona umukobwa wewe iyumvire umutipe yiga juste yige nta kindi kimugora yego mugo umukobwa yiga afise ibibazo d'abord urabona atanguye kumera amabere atanguye kuvyibuha batanguye kumusifura mbega utavuga ko badusifura Coco Moeski. La gestion de ça. Use examen buke. Twakuriye mu isi. Ndigara y'aho nka 16. Baragutuma kunika boutique. Ukibaza igene urengana irigara 1 2 3 4
yo kabona neza ko bakuvuze bakuyaze baguhejeje ukaba no kwisoba kuri kurana ahubwo demarche igahinduka ufu mugenda bwije demarche igahinduka Nage turabasi ukagumutsitana ubiza urabona ivyo vyose urabijera sha muguka wa mbere yego rego haje umuntu yagowe aratunga biko iki quand tu as beaucoup de challenge na cerveau yawe yamenyene yadapta ugatera imbere ukabimenya ngene ukwepiki malheureusement umugani wawe les six jolies filles là ahantu bari ahantu bashobora kuzojejo nindazontwara ndaje secondaire nindazontwara nishare hewe diplome rero ndindiriye mu buzima umugabo oya tuvuge Bujumbura ruguru na vyihorera kubera iki parce que la valeur y'umukobwa uyu munsi muri société yacu il faut ko wubaka il faut kuja mu rugo ni la fin justifie les moyens pourvu kugira mariage pourvu ko gira mariage nta bindi gusavye be yitwande ntaco tubikore hariho abantu je bankunda vraiment kandi ndabizwe mu nkunda muratesa murankunda ndabizi ukabona na commence akantu igihe nugura studio genre nagize ikintu kinini achievement c'est vraiment kandi congratulations thank you baby agaca mbwira ngo harageze rero ngo ko wubaka ngo nangu urugo kubera ndasabye uzaniwe invitation none ureke kutubwira de silence kandi ozi ndasavye abagabo bose bako barakurikirana kino biganiro shiraho demande ninde ababwiye ozigira effort gre mariage je mu rugo je ni yaragera selon moi rero ndakubwira selon moi ni yaragera ndakunda ukanuka selon moi kuko mariage ni selon chaque personne chaque individu hana bayigira 45 hana batayigira kare 50 bwate je nkene mu tujyana imyaka ya nyuma tukajya show tukaryoherwa hama mariage c'est pas mariage yarabaye tellement une obligation sociale ku buryo umuntu ayijamwo wewe twayiki twabivuga utwayiki ugiye urinde uziwe burinde ukatwara ibikomere hari ikintu je kinyenerva kandi vraiment ngo papa hari abagore bita abagore babo abagabo babo ngo ba papa cibyo bintu daddy nese you ni incest none ujyamana power hama umugabo gazoba ngo mama c'est quoi ça babikuye hama uvenda kubwira igituma bigikomera tu cherches un papa mu mugabo wawe tu n'auras jamais un papa mu mugabo wawe je suis désolé kandi bibaho uri kumuremera umutipe yaja gukunda uri kumugira papa wiwe je naherutse dukundana nahindutse papa wajyane tujyamana n'umukobwa wanje ntibibaho kubera iki parce que la fille yizera ko nina nk'umugabo yo azonsohokana cyangwa guheva muri wa muduga tuzocana hama tujane gusohoke hama twicarane hama bose babibone bose babireba genre urabibona hama nanje byitwe ko c'est mon jour hama atagira kaga TikTok tantanta ako vraiment mwari ku buryo muca muzana ibintu vyuko mwari hewe mutazoronka abagabo ifoko yandakagira abashaka yakara ubiriza hanyuma wa mutipe yaramurose uveda ubwire iyo lion imaze kuronka kantilope kakajya kagashikana mu nzu cibaza none bon pourquoi naironse cyo nashaka nakironse c'est quoi la suite il faut le kuronka la suite utaronse la suite yani ya nyama yajya vraiment kandi yahaze kandi ashatangura kurondira indi nyama hanze c'est la vie yakamaze kuko urumva les hommes ce sont des chasseurs entre guillemets c'est-à-dire que umugabo il faut ko ugumana iyo côté appétissant nihere dasavye rero iyo wagiye uyereje secondaire nta niki na kimuzi mama aragwaye akalimentation za kwicaramwo niwe yayiguha ya alimentation tuvyumvikana si wewe ashatse ari gukuramo tuvyumvikana amahera yiwe urumva ucuja ngaho uricaye tanguye kwidoga kandi abakozi baranyiba kandi ni ugarukana ingorane wa mugabo yaguhaye urukutse ingorane et pourtant dushaka ube ikintu kiri pétillant ikintu kiryoshe ikintu kiri attirant
donc rega n'umugabo arakunda umugore arondera umugore ufite amwereka ati je nkaraba nabi ndacika umugore tu muri iyi nzu urabona je nkafina gato nkahumiriza uyu mugore arahinduka umugabo kuko ukuntu mbona kerebutse birambana amazi challenge sasa tupambane rero twese mugabo wicaye hahandi atasha gusanza bambaye wa mupira ngo candaga ngo abana ngo wa mwana ngo biki canke umupira wa papa urabona n'igitenge urabona t'es pas du tout attiré vraiment kukaza hasize secrétaire aziza abakolege baje basa neza bamota nawe uri muri ya ma histoire y'ababone ni na pamperse na rararara vyose tubivuze ifo yuko rero bajya abakobwa babandi baheza arabambere banze birondere qui suis-je avant de me marier ndinde ntwayiki reka en fait abakobwa bakwiye guhindura sens ya umugabo azomiki iyumvire ngiye kumuhiki cyane gose kukura kurumva hari icyo nawe aguha nawe rero uza kumuhiki nza kumuhiki j'apporte quoi apana kuguma uri wa muntu aguma yakira akira araruha et c'est humain les gars c'est naturel ni humain hamana umukobwa wenyine ku isi désolé ni benshi beza kandi amageneration y'ubavuka ari beza nshuti cyane gose kandi umugabo nawe afite 50 ans wa 20 aramwemera urazi ko hari gihe abagabo ngira n'abaganza b'abagabo benshi hari gihe umva umugabo ariko aridoga avuga ngo je umugore wanje kandi basanga arakunda umugore wiwe mugasanga ariko araba attiré par d'autres femmes avuga ati nguriya mukobwa ngo ndakunda ukuntu ngo ari umukozi kunameze kumifata neza kandi ugasanga suko adakunda umugore we arabibura mu mugore wiwe umugore we ni ryashugwa riri ngaha ni tableau ni yasaha bamanika muri salle yego yaramuvyariye abana arakimubana mugabo nyene bigarukira ngaho nukuri ni sinzi ngene no bivuga hari umugabo twese kuvugana acambwira ngo abagore nta bwenge bagira namubwiye ati je suis désolé ngo barafise ubwenge kandi bwinshi barashima gusa hariho abatazi ko bafise ubwenge nibaza ko businziriye hari abagore batazi aho capacité intellectuelle yabo ibitse umenga wombwira je muramvuga ikintu kimwe umviriza ushaka ko ufise umugabo wa grave vraiment mu multi milliardaire vraiment ni vyiza cyane biraryoshe mugabo cet homme là ne vivra pas éternellement hamari kindi kintu je nama nibaza none umwana wanje nigiki yovuga ati mama akora ibi mama yashitse kuri ibi kwiki tutishima tuguzi abana banje bazobraginga gute bazovuga ati mama wanje ndamwemera parce que mugari gihe uvuga ati mama wanje ndamwemera kuko yamvyaye point bigarukenga ugaca wimvira ikindi kintu ukacukibura sinzi video nabonye bashana ibonye hega mana yanje hariho umuntu yavuze ngo abagore badufelicita mu bibazo genre simbimanga uragakira riguhatswe gupfa n'umuhungu kujya lo wimasha nke muso bagore usanga umuhungu ariko araposta ma wati mama wanje ni ntwari kazi yatureze turi babiri papa yarafuye canke yaradutaye umufelicita mu magogo we yagize ari wenyene kumva niho hari force y'umugore na yindi force tuko hari force tutabona mu bintu vyiza genre ozi yarakre studio yaragize Kuko mwumva mangivyo onye si bintu wo first mu mugore wumva menga umufureza muri biga vyari bigoye amagogo yagize akayasura kandi amagogo naturellement yamushitseko est-ce que turi résumé par amagogo gusa turi forte gusa yo mu gihe gwashanga ujya mu pfakazi yarashoboye vraiment kuruhagarira rujya rugo yaciye abana vraiment yarabegeranije arabarungika hanze yaraguze urupangu none ndakubaza urindiriye kugira ngo apfe kugira izo capacité tuzibone question turindire kugira bagende kugira tubege ifoko bihinduke vraiment nukuri bihinduke nukuri ni ibintu bibabaje iyo jinda baragose yo ndubona abagore batariko barabona ama force yabo hama ndakubwire gawuzi bayasohore nushaka kubura umugore je donne l'exemple ku mugore yavyaye yibarutse kujya kundutwara imbanyi pendant 9 mois kandi ugatonda ku kazi cyangwa ukaja mu wundi buzo je félicite bajya mama batandaza ku mabarabara ivyamwa ibiki ahetse umwana afisiki mon dieu bijya bintu birateye ubwoba mugabo ukabishobora
hamukavyara jewe ijya ni signe imwe yonyine inyemeza ko umugore elle est capable de plusieurs choses ni gitangaza c'est un miracle la femme c'est un miracle urashoboye kupusa urarenya umuntu urazanya ubuzima ku isi na aba barema nkabatwe gasha tubarera ukashumurera uri wenyene urukuramurera wenyene ukabona wabishoboye ukavyuka mwijoro yego ukaraba ko adashusha ukamwonsa ukamuhindura ukacuvyuka uja ku kazi kandi non les femmes sont nibaza ko barakwiye ku il faut ko nous ya Nations Unies il faut kuhindura pana le 8 mars bakaduha ukwezi kose kandi kwa ropo tukaryama kandi bakaduhemba na cane urumva kandi tutuma ngo magaruke bukinuze nukuri bijya bintu vy'amakonje ngo ufise inda ngo Jean uri bungenze baguhaye 1 mois et demi avant accouchement hama ngo 1 mois et demi après accouchement attends uwo muntu ni kirobo ndabaza ni kirobo nivyo batwe twikorera oya mwe basiko oya none none bibaho c'est inhumain nibikunda bijya bintu nukuri leta mvyeyi yacu ni mvyeyi nuburakira my dear huye no nkumusezahize ntabaranakomera nujya yavyaye neza ndisiyo ntabarakomera neza umwana bakirararira deja araravyuka arararira et puis on t'oblige tutonda rero ko udatonze ntuzohembwa byenye biki amwe ko dikirobo ni intelligence artificielle zogenda gukora ega twibara tugize ibirobo twabaye maboko igihumbi hama tuba vyose kandi malheureusement tuvuga niko ubuzima bwacu bumeze nta kundi alors abagabo jewe nibo ngira impiye message kuko defa ngenda vyumvira ndije nyene nkavuga ati malheureusement nta microphone imbere yanje mbwa uravyibutse mfise microphone reka ndabigira abagabo tuvyarira okay abagabo mudutera inda muze muribuka ko turi abantu natwebwe turuha hari gihe Sonia ubana n'umugabo canke utabana n'umugabo ugasanga nyine mwe byashike nkatwe gusanga watwaye utabana n'umugabo ugasanga uwo mugabo vyagarukiye ko yagutenda gusa yamezi 9 ukuri herekeza wenyene no kwa muganga ya bishinge byose bagutera na bishinge byose uri kuraruha wenyene ufise umwana wiwe mu nda ego sha umengo waramwitega mwana mu rushinge ngirango wiwe mu nda ubuzima bwe buko burabandanya ara normal mais bien sûr ahubwo ni intwari ko yateye inda abarikora mu felicita yasaze umugore ari kwirekwe aguma avomisa aguma arabura itiro des fois arabura ingena ryama cyangwa karironka sasta uri mu kazi wako wari buze mu ijoro uguma wica ko usinzira umugabo wewe ameze neza nashaka ndahamagarira kugira compassion basi vyonyene compassion cyane umfisha mu mubiri w'ujya muntu agufitiye umwana mu nda hari nababakubita vyo kana bakubitana njo gasanga undi namwishije amajambo mabi ugasanga yo ozi umvirita umugore afise inda bari mu mayimero yiwe atasaba ari bizarre ajya amahormone bayahindutse ugasanga defari yakubwira nabi defari atabishaka ugasanga ucu bikorerako ngo yambwiye ngende ngo nagere warimenye ipositije yashatse kuvuga yagiye yavuze guma ngaha nga yakubwiye gende wigira ukibagira ko uwo muntu ntakiriwe afise undi muntu ari mu muri we amutwara uko yishakiye umve nkubwire uzi ifo je muramvuga ikintu kimwe nukuri abakozi bacu turabemara kandi turabubaha cyane vraiment mugabo kajya kaje bakavuga ngo soumission de la femme bon umviriza twanywere ego ngimbanze nyine entre taga café canadien tunywere soumission umve dabwiye ikintu kimwe abagabo bose vyagoye kugira umugore wanje ntanyubaha kugira umugore wanje ntumaze je sinzi ibintu yitwaza etc aziko nabagejwe bakidoga kabibara le secret ya soumission y'umugore mugabo kunda umugore wawe murunde ko toute l'affection possible mana we mukunde n'ibyo ntiyabivuze bagabo mukunde abagore bumviriza nkuko Kristo yakunze ishengero akagigura apana gakwepa kuri wa muswa vax kirazira akagigura
ngo je vraiment ngo mfise ngo je mfise rendez-vous nandi no mujama wanje ngo vraiment ngo no ngo genda ngo basi ndakudepose basi reka basi ndakurira taxi iyo ni affection no ndagushaka imande yanje my dear hari ikindi kintu kinda ndafise akazi kenshi ko musubona wowe nakazugira kura twari ndakace gahagarara akabumufise be urazi opération magique biologique iri kuri mu nda y'uwo mugore agashati kamwe kapata akanoka jako ibyo byose akacabona meho ni ibintu bisanzwe none si ko Imana yabigize tu es censé supporter ça non je suis pas censé ndakeneye appui yawe ndakeneye affection yawe ndakeneye ngwira amazi ndakeneye ngwire jus ndakeneye twicarana mfata uko mbebya nibiki byo kudafatana ukuboko mariage yaraheze swat umviza tubandane oya turababariye mugabo ushaka umugore wawe kuba mukunde bijye ibintu babantu batwikurura bavuga ngo uzuzana agashashe ngo misi yose ngo sinibuke babiririmba kanya gashashe nikaze gahare zana gakeke zana gakaranga zana ka ice cream ko ari mwiza nibutse ko ari mwiza kumukunda apana ngo none nubizi oya ndabikora mu bikorwa ibiki mu bikorwa byose turabikene kandi asavye abagabo bige kubwira amajambo meza abagore babo kora namabi murayavuga kandi aratusamba des paroles valorisantes ngwengere gisa sumugore wawe conyene gisa uko nyene n'ikigore cawe hewe suis désolé kibwire neza urabe ko kidahinduke kibigore ciye nakugihaye ku nguvu ni wagihisemwo hama murasinya ngo rabingene gisa iyo nda yabaye nini ryari wari hehe waramubwiye muje muri sport aranga waramufashe kuboko uramuherekeza mbega ntaho ntiyatwaye abana bawe mu mbega si certificat de nous accomplissement achievement ako kure kumwongera yo ibi bidavyacu hari umukongomani nigeze kuja gusonesha ko imuza acambwira ndambwira yoye urabona inzinda zacu ko nibiki madame ngo non on aime ça yego ko turakunda izo nda parce que ça montre que wavyaye wazanye ubuzima ku isi mugo kazahumva yo mugabagabo twavuze hari twabahereje wani turabaheza okay nagomanje ku bagore ngo mugango iyo nda yitubike ngo iyo nda vraiment soit abagore je reka tubanze duheza abagabo nukuri abagabo bamenye yuko nibadukunda bakaturunda ku rukundo rwose rushoboka yo tuzobita ba no roi no tout no nous na bébé na tout ce que tu veux kandi kijya byose ushaka uzosubiruka kubera facilement tanguvunyisha twe turi très facile tworoshe ibaza inzoka yaraduhenze sha hari abavuga turoroshe hari abavuga ngo bagore bafise carrière bafise ubuzi wowe ngo ntibagondamika yo no c'est pas vrai amahera niwe ahereza kuri wewe nta nikindi hamari ikindi mfeda kubwira aho agaparfait kandi ngurira umugabo wanje cyane ikirato ciza nakibonye ahantu reka ndagitumeko urumva aga cravate urumva nukuri abagabo ntibakunda abagore baba bakabakunda apana kubakunda bikura hama yo hari ikindi abagenzi babagabo nashaka nibutse ko bafise place ya kabiri canke ya gatatu ya kane sibo batangura shwite first of all la femme les enfants les amis apana ngo mvise programme n'abajama umugore yabwiye ko agukeneye hamuciye ucomoka byani biki bikarukire ngavre hama ngo nasanze umugore afite uyu muntu none atawufyura none yagize mariage n'uruhome na TV nibishoboka nibishoboka yagize mariage n'uwo mugabo niyo televiziyo yashobora kuyigurira cyangwa ngo ruhome cyangwa iyo nzu no muhiri wabo bari bafite igitanda bari bafise tout était là. Yaje kurondera umugabo. Hamikindi les femmes aiment la présence de leurs hommes. Hari kindi kinwenza abagabo bakunda kwidoga abagore bavuga amaca menshi. Natuguma tubumviriza ego nigisabwa nikiguzi kugira ngo nawe wubahwe umviriza umugore wawe. Tera inkuru izo nkuru nawe zibishe zumvirize twenga Ewo ntizinabiha mugihe mukundana effectivement biraryo hama mwemplike nawe ubuzima wabayemo pendant la journée mutera inkuru mutwenge umuzanira yanyuma na wewe muhi yanyuma kandi twebwe uko tuvuga niko tuba de stress
cyane kubera ko ushobora guhana umugore umuntu ubwira sha ni hamwe acaba ama anxiety gushana nabi umunwa kuvyimba indwi yose cyangwa ugasanga habonetse uwundi amwumviriza yo pi kandi amwumvirije vraiment je suis désolé pi niyanzoka bijyanzoka gamana pi turakunda umuntu atubwira utujambo tuwe kandi atwumviriza nukuri nibadukunda bakaguherekeza umva wibungenze ubukeneye affection ubukeneye attention ubukeneye mana buye gukundwa kuko ibintu uri kurabamo nawe navyo utahura rega basha mwibuke nta stage twigeze tugira yo kwibungenga jare ngo reka dupimere ngene bigenda ngo hanyuma no n'urugendo umuntu agenda gahoro gahoro izukwayo ugeze kwa kane ngo tu maîtrises la situation non on a besoin de vous tous les jours yego reka tuvuge abagore nabo rero abagore babesha abandi abagore batagihegwa iyo babonye wari kabamwe mu bintu bibi ubundi ariko muri vyiza kumva ko yo muhubisha donc ni maka abe mu buzima bubi mbayemo yego abagore atokubwira ati hano hantu naraharanyerera ntuhace ahubwo yumva yo kubwira ati genda urumva abo nibo abagore d'abord duhere ngira ngo kwa kundi haba hageze ko ubaka baguma kubwira ati none wewe ni ryari gasa kwibirwa n'umugore ari mahaye kandi abizi neza ko ivyarimwo arakubititse akubitwe misi yose ntasohoka mu nzu nimba adakubitwa kubitwa amajambo mabi inzara kandi abantu bibuke ko kubaho nabi mu rugo ntabwo ari amakofe imigere gusa ego amajambo ari blessant mabi iyo presence si hari uwo mugabo ego ukumva aho gushaka n'uwo wundi ari byo ajamwe ntumubwira nti mugenzi wanje hano hantu uritonda urahagenda buhoro kuko urahitamwo neza kuko sino uzomera nkanje je ibintu vyanje bimeze ukuntu ukorana narihuse cyane hari ikintu urabona sinzi igituma je ngaho ni culture burundaise sinzi buryo turakundana abagore b'abarundi kazi ntidukunda ndabivuze ngira cyo narambona ntidukundana na gato nabona iyo wibungenze kazamva ngo niwe vyimba amaguru azif you must biko bivuze benga ni nkuri ryoshe yene ngo niwe vyimba amaguru hari ikindi kintu umengo hari ikindi kintu iyo bishitse uribungenze hamurarushe par exemple uri ku kazi urarushe ugasanga les autres femmes ne te comprennent pas ego ugasanga peut-être même les collègues garçons canke hommes nibo bagutahura gusumba nibo bafise ibigongwe reka kwiruhisha hewe reka kwifinisha hewe nuri wa mbere atwayinda nuri wa mbere yibungenze ivyo ni nibiki twara twarenganye kuko umucira hewe ifate nari maka n'ubuvumisa hewe nuravyimba nuragira iki umugongo nurakurya kubera iki turi méchante ugiye mu rugo ufasha abantu bose basigaye biha umwaka bagatereka tw'umwaka turindire kwanza abana ugasanga abagore bakuri ku mutwe gutya hewe none ntakirakunda ntakirashoboka wewe twarasinaniye we hari ikintu ndagufitiye mbe nyene nabwiye ko ngiye kurondera iki hariya mu rugo rwawe twarasezeranye banzu ndeke mbane n'uyu mushinga nawe wanje d'abord ko ikindi ko ndakwisigurako nkande nukuri hari utujambo basha tubabaza surtout entre nous les femmes nukuri tuvishanya ukuri ugasanga umugore ntakirashoboka ntakirakunda uri imana ikora abana ikabashira mu bantu canke nagusinyiye ko ngizo guca mvyara après 6 mois mureko uwo muntu ndi yakubwiye ko nshaka kuvyara est-ce que n'ubu nyene niyo gahunda mfise hari ikindi abantu bibagira mariage c'est vrai ni nziza hamanu bamenye yuko abana n'ingabire abana si ikintu ugura abana si ikintu utora ahantu ku butike ukomanda mu bushinwa ni imana ihitamo ikamuguha rero mu gihe uwo muntu ataramuronka muha amahoro mureke enjoying ubuzima bwiwe mureke kumutera stress kuko nawe arabizi ko uwo mwana atawafise kuri kuguma umubaza nkande hanyuma hiri ikindi uravyaye uwa mbere hewe kudakurikiza be abarundi twabaye gute nakubwiye nombre y'abana nshaka oya wabwo wewe cacumba tuba turi kumwe ntibishoboka nitwige ku respecta la vie privée des autres hama uwo mukobwa uri kura stressa kuzogira mariage gare wamuhaye uwo mugabo ufise usine de fabrication des hommes idéal iyo usine ntayo ufise n'ujya ufise mbe hajya mubanye gute kuri
ko dushaka tube identique conforme tutuntu hariho ababa baragize chance Sonia bakaronka abagabo babana beza Cane. babaniye neza babatunze neza bafise bonheur mu rugo agaca yumva ko c'est pour tout le monde bitegerezwa kugenda c'est nyene pour tout le monde kumbe wagiriwe ubuntu sha wagiriwe chance wagiriwe ubuntu si vya bose bari ngahanze ntibameze nk'umugabo wawe oya rero nimba ubonye umuntu ariko aritunda mu gutora muha uwo mwanya we mureke arazi nawe ko ashaka umugabo arazi nawe ko ashaka kubaka cane muha uwo mwanya canke yagiye usanga n'umuntu avuga ati je muri uno mwanya sinkeneye kugira mariage ntibiri ma priorité yiwanje si ubu nyene sindavyumva yego muri je ntiruba ko nkeneye kuba umuntu w'umuntu rega n'igikorwa rega mariage n'igikorwa kandi urumva uvugiye ati ngiye kwiyegurira umuntu ubuzima bwose deja wowe rega nta numwe bivuze nubu nawe uritora menga ati jewe nakoze meze gutya ndiki ngiye hehe voilà mbega shwanzo igira gute deja shaka umukongomani shaka umurundi shaka umuzungu shaka uvuga shaka uhoze shaka umuntu ameze gute shaka ukora cyane shaka uzofasha kurera abana atakora cyane hamaruka usanga kwera wa mukobwa agiye kugira iyo mariage ntaritora yego agiye gute kuvra novuga ivyo akunda yaramaze kujayo yo mugwi mugabo wanje aguma ahoze arandambira finalement si umuntu ushaka canke aravuga cyane se umuntu avuga canke ari trop busy nanje shaka umuntu tugumana urumva hakaba ari utuntu kuko critère nini je nkunda kuvuga ni itonde iguwo muntu hama hari kintu vita vie urumva baho ubuzima bwawe ryoherwa explore ushoboye ikikora akazi ushoboye gutembera ca mu bindi bihugu canke atkarondera ubuzima bwawe ntiburambire c'est-à-dire la vie d'une jeune fille ne commence pas par le mariage non ubuzima bwawe bwaratanguye deja buri en marche ntibutangura kuko umugabo aje kuronka urugo rwiza si achievement yonyene ku mukobwa ni imwe mu achievement umukobwa agira hanyuma kandi iyo mariage ni indicateur ikomeye kungene ubuzima bwawe buzobandanya après c'est-à-dire tu peux détruire toute ta vie à cause d'un mauvais choix kuko abagabo bavuga bati ntusubira gukora guma muri ino nzu je ndabazi je narabujije umugore gukora nagume mu nzu zomugaburira mu gisagara Bujumbura bien sûr yize yaminuje urumva y'amashuri yose wiga abavyeyi barushe bo wambere mu ishuri bikaba bigarukiye kuba wararongowe genda uvyara mwana ashaka kubutsa ko n'importe qui ashaka kuvyara mugibaze barakuriye sha amashuri bipfiriye aho nyene biciye bihagarira ngaho donc umukobwa wese ico ndamuhanura baho ubuzima bwawe ryohigwa fait des erreurs ama erreurs harabaho ni normale turabantu hanyuma mugabo avance uko uzogenda widekuvra uko uzogenda ukora ubuzima bwawe nyimba ari business ukora nyimba ari akazi uronka un jour umutipu ushaka muzohura muri ya nzira mugapana kwicara ngo sishobora kubikora ntagize mariage ngo sishobora kubikora ntagize mariage no uri kurihenda hanyuma iyumvire nzozana iki nanje ku meza nk'umugore nigiki nzo apako ndi umugore apako yankunze ko ndi mwiza nibwa bundi butunzi mfise no mwereka hariho ikintu kimbabaza iyo umugore avuza nti je ndatse umugabo wanje ara maltraiter arankubita ntanyemerera gusohoka n'abagenzi banje ntanyemerera kwambara impuzu nshaka mugabo sinshobora kuvayo kubera ko nta mfise noja nta mahera mfise nta mbega nca nsubira iwacu mbenga bana ndabatwara hehe kubera ko wagiye mu rugo nta mahera yawe ufise ubuzima bwawe bwose wizeye wa mugabo nyana n'uburamuko wa mugabo nyana gukubita niyo mpamvu numva umengo n'ukuri umugore yabanze yumvire kuri we first cyane kuri wewe cyane mbega utafise umugabo ntiwobaho be hamwe vyoshika akabikintu hamwe yo usigarana gute utujaye ifu ko yumvira kuri wewe d'abord est-ce urafise ubuzima udafise uwo mugabo wobandanya ubaho ego woronka inzu bamwe ego wofungura mbega hamwe wovyara abantu tubandanya ubarira ko nabana bawe wavyara cyane hamwe uwo mugabo ejo uzondo akavuga ati umva mvira ngaha anyegenda icaka akakuzanira ubundi bama canka akagwara avese akagira ikibazo est-ce que wewe uzoshobora kubaho ya ko nabirivuga ngo dukunda abagenzi nkuko twikunda siko urikunda d'abord
uje gukunda umugabo wese ko urikunda urarose verse kabisa wikunde ukunda abandi nkuko wikunda banza wikunde eske Cane. no utikunda ugiye kunda umugabo ukora kubona hari ibintu afise ariko araguha uko wiyumvira muri présent no kuriyumvira ejo dans le futur bizogenda gute uri ku construire iki harabo deje usanga avuga ngo umufiance wanje arankubita batarabana oya bajya bobo Sonia ntitubajuja vraiment tubajuja mugabo ntitubajuja na gato umva uvuga ati jewe c'est vrai arankubita muhiro wacu baramaze kumumenya yaramaze gutanga dote sindomukoshereza sinomaramaza urugo noze la famille ngabo ndabibona ko nzokutwa mpaka ubwenge bwanje cerveau ivuyeyo ariko nzovyihangane akorotse muga nzovyanga kubera ko umugabo niwe atunze umuryango wacu niwe yandiye amashure niwe afashije mama niwe yayiguze ya operation bagira mama niwe yayarishe niwe ari hamashuri abana tuvukana donc jewe ikiguzi sacrifice ya hamaozi chaka twibutsa no chers sœurs bamenye yuko ajya amahera ujya mu tipe ariko araganya irigana urashobora kuyaronka birakunda c'est pas ufise amaboko abiri ufise ubwenge ufise urafise tu kugira uyaronka nawe ni nkuko bavuga ati najerekana nje muri place yo ndihira umuryango wiwe bino bintu rekara umuryango wawe be kubera ikinyene why not pourquoi pas uviriza pour le faire aussi hari ukuntu twishizemo yuko nous les filles turi incapable sinondera amahera nk'ujya mugabo ujya mugabo arazi kurondera amahera canje navyo noshobora wewe ushaka kugenda n'undi muntu muri wewe mukabana ni mpamvu navuga nti no abakobwa nitwiyize des fois basi iyo ubona hariho abantu batubwira ngo hari abantu bambwira je ndababera ngo exemple ngo uratwinspira gukora cyane kudaheba itu mugana ndababwe nkanje je m'inspire ku bandi bagore mbona vyakunze nabavuga nti none jewe nujya mugore mbona hajya tufise amaboko abiri amwe dufise ubwenge bumwe cyane nta bwenge mbuze ndabufise none imbugira arabishoboje kuko ikintu bishobora nimba wumva mu mutwe wavuga ati je ndi faible mu bagore turi faible nta nguvu zo nkazo gukora 7 jours sur 7 kugira nshobore kuronka ishikanye et pourtant ibintu tugira et pourtant amajoro rara wicaye bijya nyene irya energie ufise witaho umwana niyo nyene ukoresha mu kurondera amahera c'est pas sorcier birakunda no kuri turondera amahera yacu tuyarondere vraiment tuyarondere niho na bien-être itanguriye tuvuge kuri bien-être d'abord twagiye kuri umugore ari epanoui umugore ameze neza umugore aryohewe umugore avuga ati jewe vraiment ndashima Imana avuga ndashima Imana nyene kora kwisi hagoye ntihabura ama challenge y'ubuzima mugabo at least ndatekanye muri jewe fisa amahoro simburi cyo gufungura abana ndi alaise twatu tufise umugabo tubanye neza canke imbi wacu mbanye canke ndipangiye meze neza umugore ameze neza ameze gute voilà icambere shakwanda allez-y icambere umugore ameze neza no umugore yitahuye yitahuye gute yose d'abord yimenye azati jewe meze gutya nshaka iki shaka kubaho ubuzima bumeze gutya mu bagenzi meze gutya shaka abagenzi bameze gute natahuye ko kuri iyi si priorité ni jewe ça c'est très important priorité c'est moi first of all jewe priorité même avant yabana banje navyo priorité ni jewe nivyo ako kantu ka jewe karakenewe nuko bacha tutakisa ngo turishima turi ibintu vya hatari rarara mais non enda ko ikintu kimwe yose ugiye muri sport fata ukagenda wenyine akabona ko nawe urikunda hewe baza kuzobaho 100 ans yego mais non n'importe non baho 40 ans d'abyo ngoryohewe tu as totalement raison d'abord jewe parce que nous avons tendance kwihebera umugabo kwihebera abana kwihebera famille turaheba nibaza ko ari gyefe nibaza ko gyefe kujya ku bintu vyayo mengo urapfuye turitanga nta kundi yarefu ayibona mugabo igaruke ko rero ikunde hamashira ama objectif y'ubuzima bwawe shaka iki shaka gushikahe dans 2025 shaka je veux arriver où uragiye umaze kwitahura uramenya n'abagenzi bawe ushaka bameze gute
kuvuga ati aba barahuye n'ama objectif y'uwanje n'ama valeur yanje aba eha kuri jewe kuko ni jewe bazoshobora kunteza imbere canke bariko baransubiza inyuma ego aba bazonyumviriza ndiko ndarira bantahure bamwe nibanjuje muri kuri jewe hari ikindi kintu kimwe c'est-à-dire jewe maravuga ati de 20 ans à 25 ans ni période yo kurondera mbeshoboye ikintu ndazi kuvuga no ndazi kuririmba oya ndazi genre irondere ku tuntu twinshi dushoboka umva iyo periode hama uteye imbere gatoya decide rero iki ndakizi ndi sûr ko ndakizi ikije ndagikoze I know and I know I'm perfect umaze kubimenya rero uko rani ngiki rondera abandi bantu babizi urumva cherche des personnes babizi babimaîtrise baba abamanto bawe kugira abagenzi atacura kumarira kugira abagenzi ba isago zidahera atari nshuzi kumarira ikintu cyose kitatwara on money delete nikuri I'm sorry mugabo it doesn't bring profit jere ndababwira ikintu jewe ndi mu process yo kuwa umumama ari épanoui umukobwa ari épanoui umugore ari épanoui mwivyo nahereye kuri ifoko nkora ibintu jewe bituma ngubwa neza awe ko nabanguwe neza nzogubwira neza abana banje nzogubwira neza abagenzi banje kuko nushobora gutanga ico udafise nzotanga umunezero ku bagenzi banje ntanga umunezero no ku gihugu ko ni nabajewe ndiko ndapfa indani uri frustré ufise ingorane nzogumashwana n'abantu bose awe kubera ko deja sinzo meze nza muri jewe rero ivyo hari gihe bitugora kubera ko nkuko twavuze mu ntango umugore societe yamugize umuntu w'abantu we ntubereho wewe wereho umuryango ubereho abandi ubereho wewe ubereho umugabo wawe ubereho abana bawe ego ihangane ifoko tubihagarika kubera ko baratwishe batuje ku myaka 28 maze n'umuvyeyi wandambwira ati papa urabitse ko dukundana ibintu uri kuransa ntavyo nshoboye kandi ntavyo nkora Therefore abantu bacha bakujuja urya rishima urya yigira ko ari busy jewe ndi busy ndikundondera amahera kushaka kugira jewe ambesheho nambari impuzu nshaka kwambara nsuko nshaka gusa wigura ico ushaka usokoze ivyo ushaka wewe bikaba bikubabaje I'm sorry je suis désolée je continue la vie ego niba byanse ko dusangira iyo fana ko dusangira muri restaurant kora ko ndiko ndakora je suis désolée parce que kuri priorité jewe si restaurant ni nakazi ngo beko utakiboneka mbegurihe nimba byose ndakusha message mu kuba ko ndiko nkora ikiganiro mvuga ati ije misu kuyikora numva bizi uzasigaye yirata kuva ronse studio shaje amoke kubera ko naratahuye ko sinzoshobora kuryohera abantu bose nzo ndiko ndiyahura jewe nyene ugenda urapfaga bagenda barakuvoma ko duke ugasanga warabaye ikirohori fe tuzogera gupfa waraheze donc il faut ko tumenya ati jewe ifoko n'umunezero bashavure hariho ya cycle ntoya qui me comprenne bashobora kuntahura ego muzogumana jewe harabayeho etape y'ubuzima bambwira ati Sonia nta bagenzi benshi ufise okay hari akajambo muri Bible kavuga ngo beaucoup d'amis tu les as pour ton malheur bon je suis désolée urumva mugase ni réalité hari girugira beaucoup d'amis hariho des amis proches baba ndi muteri nkuru mukaganira iyo ufise ikibazo ugasharinga be nawe nibakwiye kuba benshi biraruhisha pour faire quoi icyo njambere par contre kwiza network yawe telefone yawe abantu barimo bangana n'ubutunzi ufise est-ce que muri telefone urafise umuntu ashobora kukuvuga dans une occasion d'opportunité akavuga izina ryawe cyangwa ufise abandi batera insako bavuga ngo nakara nakayahebanye na nakamana nakaya ego abo bagenzi bamaziye jera bagiye fata telefone nka deletinga uyu nawe désolé uyu ndamukuyemo kandi barakubahiriza uko iminsi igenda urumva bakakubahiriza aho gati cyafise chat itishuye 817 itishuye misa dasomye imagine webon dasomye murabo harimo nk'abantu nk'ijana baba banyase bavuga yuko kabuzi karishima hamikindi ikindi il faut que les filles change les mamans les dames twiga kuvuga non ça fait partie des réponses kwiga tuvuga oui utuza kufasha kwa rubanza ego utuza ndashavuye widoga kandi simfutano vraiment ngo naho ndastoye uryamye uruhutse mugabo ugiye gukora urubanza udashaka y'umuntu mutari n'abagenzi et encore plus je suis à 15 000 imfutano nta nivyo washaka nzobakomeretsa urumva nta nivyo washaka umviriza
twige kuba vrai ego none urukundo ugaragaje rurimwo hypocrisie ubwo mugisha nuwahiye tunarambwira abantu ifoko uza kundamutsa kuko numva ndabishaka kwiki ni force kukutwengera ntashaka kukutwengera kubera iki ngo haraje abashitsi ngo rero tonda gutwengereye hama nerekane ko nenda ukumbuye no sida-ukumbuye bon mutsobarire uzotwanka Sonia oya je none ntura mahera ngo badukunde twese urumva il faut yuko biga go respecta les choix des hommes les choix zacu j'ai pas envie de ça hama respecte ça muri mwe nshaka kuryama nshaka kuruhuka mvyuke kuko waje afite twebwe abagore turafise iyo vulnerabilité Sonia dufise imitima yoroshe tutinya komeretsa abantu wumva umuntu agusaba service Sonia nashaka umitanira umwana ku ishuri kubera kurumva urabibona utabikoze kumva umengo urabaye umwana mubi maybe hari gusanga urabaye umwana mubi kandi igihe ubikora ukaba umwana mubi kweki abato yacerewe kandi yo niko ameze Kwado dufite yorosha biratugora kuvuga no mugabo kutavuga no navyo bikatwica en fait le no ikulimita en fait ubwire uzi kujya kuri Imana yaduhaye energy nyinshi cyane tukwiye kwiga mbega energy yanje ndayishirahe ndayikanalizahe ukadetermine uti mes priorités ni izahe je nshaka gutera imbere muri carrière professionnelle yanje nyimba we nitwicara tacuza kumfasha kwiki ndaguta ku mwanya nituza kwicara tout simple harageze ko nkora sport oziase kumerekeza ko tuja muri sport ndagenda je nyene nimaka duhekane sport yanje kubera ikindi ndakurindira hypertension diabete kwingeraho kugira nangrogira sport no ico kintu nagize video mise ndavuga ati foko abantu dutahura ko ama priorité yanje sama priorité y'abagenzi banje donc nimba jewe nje kubwira Sonia yamfasha kino kintu ndazokora muri twiteze imbere nashaka gufasha kwandika iyo ino proposal ko arakoma bimenyereye kwanje ndayikeneye mugabo wowe ufite akazi kenshi hanyuma naza kuyigusaba ntubinkorere nkuko bishaka haca ndagushaba nkavuga ati mva Sonia arishimba naramusayigira umuntu atari we ara kumfasha kandi yitwa ngo n'umugenzi ngo turazinanye niwiyumvira ati mbega uriya muntu eske nukwera kwanka canke nikwera ko muri uwo mwanya si priorité kugukora iyo proposal après tout ni proposal yiwawe rondera plan B abagore tukwiye kugira plan gushika kuri Z A B C D E gushika kuri Z kihagarara kura ko umuntu atakigufashije umve ozi hariho ingingo y'imyaka 2 ans 3 abagore no turabika inzigo kandi ukamuvugisha n'agashari n'akantu ngo ariko ukamutwengera muri mu rubanza mugabo arenganye shwa kuvuga c'est quoi ça yawe ni iwawe c'est ta vie ntiwavutse ngo tuguheke I'm sorry no hariyo n'ikindi kintu ngo yanyimye amahera igihe nayakorera nitwari kumwe kandi gahunda afite ya mahera nayutse kuri kineza gusokorora agasamire nkaguhereza nayaguhaye baca batangusha ya migani ngo wayafise chance we yatanga ngo ujya ngo ntayafise wazinzi gafise amahera uvida ubwiye nawe bari mukuru wawe ukamusamira akayakwima nayi wiwehewe shaka ndavyusa abarundi bose aho bari amahera atarayi wawe sayi wawe kandi uko abajere ça dépend de la personne nyeneyo reka rero kumutaxa ngo nayo yamaye ufise ko uburenganzira nkande umwana wiwe n'umwana we ashaka kuyamwima c'est pas le moment c'est une priorité donc il faut que nous les femmes on apprenne à d'abord kuvuga non c'est une des réponses hariho oui na non rero irabaho kandi tuyovugishanya ukuri tureke kuba hypocrite tuvuga ibiri ku mutima vuga ukuri rega ntacu uzuba ubaye vrai ntacu uzuba yego bazokwanga mu isi ya mbere mais bon tu auras sauvé ta peau na santé mentale yawe ça compte uri kurayikingira rero kwari kuguma wimvira umuntu uri kurayikingira nganyimvire nabi ngo hava mbona nabi akubona nabi atakubona nabi si wo gwa oxygene biramuraba kuri kintu ambabarero n'abagenzi banje bamaze kwimenya ko jewe meze gutya ikintu ni oui canke ni non kandi iyo caractère kubera le monde des hommes tubayemo araba businessman arabagabo ari bo benshi utadopse ce genre de comportement tu peux pas arriver loin uracika umuntu umengo uri dur umengo bigize umugabo you must live like that na choix ufise kubera ndayita ko le monde c'est la jungle ugiye rero kwiyorosha ibintu byose uriyorosha
bizohera muri ivyo nyene yarabakuriye bizohera muri ivyo nyene ego uvuga ngo nakayo mbona ngo nakayo vuga iki ico ukora cose bazokuvuga ubu umwana mwiza umwana mubi bazokuyaga kusema tu ego wowe ico ukora ubaha imana wiyubahirize hamurengane nta bindi mu gihe uzi ko iyo no utayivuze ku mutima mubi utayivuze kubera ko uwo muntu mwanka abo kubera ko ubona ko muri uwo mwanya wewe wavye amapriorite yawe n'ivyo ukeneye ntibikunda kushaka kumacingana n'amapriorite y'uwundi wo muntu wundi hanyuma atabitahuye ni bon kazi muzi ko wowe n'umutima wawe umeze neza nta bifite umutima wawe urabandanya nimwahura kandi jo uramuramutse cyane kandi umutwenge wowe umeze ubwo ati jewe nta kibi nagukoreye ego nta kibi nagukoreye wowe nimba mbona nabi bon nta kundi mugabo umeze neza ya bien-être kwa kugubwa neza k'umugore bihera d'abord jewe ndinde ego shaka iki ndiko njahe abana baje ndabashaka bigenda shaka bamere gute uyu munsi membwaya ejo nshaka kuzo hamwe kindi umvita kubwire kwiki twama dushaka nawe naco ni wampembaya ntaco kubera iki uzuragoba abakozi bawe umviriza ntibaba baramenya yabo umviriza kubera iki amembaya duza level y'ubuzima bwawe harura akazi ufise duza level y'ubuzima bwawe kuko vela ubwira ikintu kimwe soit tu avances soit tu recules rero bimaze kubona ikintu kimwe les dames gusanga ubuzi buto naco ni n'abasecrétaire naco ni na gera alimentation kwa naka ivyo ni biki ivyo ni biki kumushaka ibintu vya chini duga rego urashaka kubijera c'est pas sorcier ama fixa salaire ya bien hama yikorere yihige kuko ifu kugira amahera yo umugore afite amahera araryoshe cyane sana l'argent c'est bon oya kubera on défie les normes twese two turayarondera twese two turayahiga rero abahungu baratinya umukobwa azi kurondera inoti avuga ati uyu nitwe turyoshe dufise amahoro nta stress dutera ego umunsi murasohoka uyu munsi nawe ugasorora ntangora tu es bien tu es bien keneye kugura iphone ndagutereye ahubwo ndakugurira ibaza handi ubonye agaparcelle ibaza no kukagura none ko bamugora ko muri alimentation yasa senkani mili zotera ngaye un problème shaka abakoga tuduge niveau duga niveau hamari ikindi hari gihe dushaka inzira za hafi no inzira za hafi ntiziryoshe apana tout de suite maintenant uyu munsi niyo tendance ihari les filles veulent nanje duke nanje nambare ya perruque nziza nanje rarara no bikorere injira muri iyo processus yo kugwara gwana gagner marché biranse rondera hajya biranse bakubye gutegereza kwiga iki merci kwiki twanga kuruha icafu zinoki cafura hari umwanya wa douche na makeup ibagira itiro wawe kute bagabo bagwara fatigue nawe mero igwari yo fatigue umugongo pfa nabi were tambuka n'amaguru nushaka gutambuka n'amaguru gomakariftiwe ngo yanse kumakazi none utagiye n'amaguru nguzore gukubite valeur y'imodoka uzoyivuga ngo je bamenye imisozi naduze kandi gaporoporo kandi naduze imisozi je ndababwira ikintu kimwe rero akaduka kandi nakabara gaporoporo gati akagaduka kandi nakiwanje kareka kanye yo kandi nakiwanje niye mahera aya naratanze icimviro kinzanira amahera amahera nzanira imodoka ariko dushaka inzira za hafi abagore reka tubibutse ko turafise inguvu cyane capable cyane of doing greater things cyane ifuko mu mutwe tumenya ko turemerewe kuruha turemerewe amafaranga yacu turemerewe kuronka amahera menshi uyakoresha ubishaka cyane kura twarayakore nayi iwacu niba avuga ati jengira ngende mfata amahera ndayasasa kuri pare nani gwanje ndakoresha ndabishaka kubera ko yaramva nta kintu yampaye ngo ntukoresha rero ngo ako kantu karabishe ko ndashaka kubaho uko je ndabishaka kubaho parce que umuntu amenye imisazi mana kuri yisi oya ntayazivra na manivra jewe iyo hageze ko nimvira nk'ivyo na manivra nk'umuntu usanzwe nk'imyaka 2 mugiki wokora nkasanga ndikombera aho abandi bantu ugasanga nta kintu kibabaje ngo kubera aho abandi bantu batazokuberaho atari huri hari umuntu yanditse ati iyo upfuye mu kwezi kumwe gusa
adabora kumvuye ku mada bako batera inkuru ubugiye babihetse ushobora kuba babaye imyaka 30 ubereye abandi bantu donc tu n'as jamais eu de vie, ta vie n'existe pas, tu n'as jamais eu de vie en tant que femme. Kweli ki en tant que femme n'a jamais de vie, nivyo tukiye guhagarika parce que turamerita kuba ubuzima bwacu buri mesure ku mugabo ku bana no kukwihanganira vyose. Yego cyane babwira ngo ngira ngo ndongogo mumbabarire mbeho mundeke mbeho mundeke kuko sinzo jewe sincèrement moi je me suis mariée ndabishaka, voilà ndabishaka numva ko this is the right time. Yes, ubu ndi full, ndakwiye sindi bipande energy ko kundi muntu sindabuze ni ingorane sinabuze ni ivyago n'ibibazo ni n'amastress nje nkwiye kananje vuga kantu kanyo nkuko ayivuze Sonia reka twiho charge d'abord tubeho tugira umunezero dukira ibikomeye twagaze kuva mu bwana turyohegwe mu ico gihe umugabo umushira vibe umuramuha ati umvuga jewe ndaguha ku munezero wande namavuga ati umugore yari epanui yo mana abaryoshe umugore wa mbere aryoshe atanga umunezero mu kazi atanga umunezero mu ahantu mwibarabara usanga wa mugore kumatwengera abantu usanga wa mugore n'ushavura ugomba twenga ababara nuko umuntu abayikura ko avuga ati sishaka ko barakunda nshaka kumera nkuko je mbayeho si wa mugore aza kuza gutama frustration ku bandi bantu avuga ati aguma tukana ahantu hose ageze ashwana compliment hinduka igitutsi wambaye neza ngo hajyashatse kumbwira iki ko muri we ameze neza ni wa muntu ni wa mugore avugira abandi bagore kura ko ashaka gutanga kugabanya umunezero kuri we gafise ni wa mugore atashaka gusuporta ko umugabo kwita umugore wundi ni wa mugore atanga umunezero atanga no ku mafaranga yiwe avuga ati ndabasoma datanze ariko kujya show twibagiye akantu kamwe le bien-être y'umugore mwibuke ko espace renaissance murekane nabyo bintu vyango nyarutsa c'est quoi ça ndaba nyarutse ni nkiri muto oya yego waragira ubu no mugabo reka gushiramo ama stress abantu nyarutsa genda ni hababa genda nagirane ibyo bintu tubireke je umunsi nagiriye umuntu wo gusaba kuronka umwana hagira umuntu azopima kumbya ngo so ntihababa arababa ndayivuze ku television ngaha deja nukuri arababa umwana afite hafi 3 ans ako ndacababa baba bareke kubesha nzo mu burinde ndayivuge nga nzo mu buririnde kura ngo nyarutsa haramaho ahubwo haramaho mabi cyane mwe murayazi bacha kugira ngo rijya jambo nguragakira garuka mbere ndaritahuye ahubwo sinshaka ko nasimba imanga garuka mbere j'ai compris rero je nshaka gusaba abagore tugira ubwenge ariko none woga umusimba imanga mwaho reka gusimba imanga none imana yagutabaye uyu munsi wahama nuko tubireke ibya bintu vraiment kureka shanda bavyare ngo ndabanyarutse ngo kugira ucerewe na trophée bazoguha mwijuru ngo wavyaye ngo 15 enfants hama parmi le bien-être de la femme cisha muruhuke respire karukana ubuzima mu nzu uwundi muntu utanga urafise ubwo buzima urabufise ubu tuvugana urabufise kwiko ushaka vraiment ukazabona umuntu yibutse kugira espacement cyangwa kuja kuri méthode ya planning familiale aruko ahatswe gupfa cyangwa aruko vya uribona kwiko ubwo bwenge butaza mbere kwiki utaza mbere vraiment Jonatanze ubuzima bwa matabuzima fils ndazi struggle naciyemo birateye ubwoba vraiment ndazizi nta muntu hanura gutanga ubuzima kumva ko imva yotanga ubuzima watabuzima atabuzima fils manzugira ubuzima ni ca kintu ca ikunde aime-toi d'abord kuko ntushobora gukunda undi muntu utikunda d'abord ikunde hama ikindi harakanuka quality time n'abana tellement urabavyara urabanyarukije ntuboneka kuri bajya abana bakuru nta mwanya bafite nuje kuryama kuri amushwiragiza kuko uri koronsa bebe hama birabaje donc il faut ko abagore twiga ku balance ego c'est vrai twavuze rondera amahera mu business woman ni c'est bien mugi kintu cyose giha umwanya hari umwanya wo kurondera amahera hari umwanya wo kubana n'umugabo hari umwanya w'abana c'est important hari abagore bapita basohotse bakikunda dans l'excès hama wa mwana waho ubuzima
affection ya mbere aronka niyo umubona muga wewe ntuzwi wewe ata ubwenge ntuboneka teme pala motife nguri ntumbazi urumva wagiye kujya show none iyo show ujya mwana mu weekend tutavyumva donc tujye ku équilibre habiyo équilibre no tuzotura abafama bari épanouie baryoshe bari équilibré c'est-à-dire umwanya wawe wose nuherere mu bana non plus umwanya wawe nuherere mu kazi ugasanga umwana asigaye ari munywa rumogi asigaye ari iki arereshejwe asigaye arereshwa n'amafaranga umuha gusa muga presence yawe ntayazi quality time yo kuyaga ntakuzi donc vive tuvyumvire vraiment yego nukuri tugira ubwenge nk'abagore bwenge Imana yaduhaye ugiye mugore bahara bavuga mu migani 31 umengo proverbe 31 imba nihenze mbagana nasoma imigani yose iravuga umugore atwara igitabo kivuga umugore vraiment ndagisome umugore w'ubwenge niwe ngo yubaka urugo rwiwe hama w'ikifafa aragwisamburira aboko yiwe donc dusenge Imana duhe ubwenge ituhe ubwenge bwo kubaho nkatwe nk'abagore cyane ubwenge bwo kubaho nk'abagenzi nk'abagore b'abantu nk'abavyeyi kugira ngo imyaka tuzobaho tuvuga ati umva Debora yarabayeho Esther oui apana kugenda inaperçu ngasaba abana size man oya rero twimwe turayavutse tuzovuga ikindi gihe mbwa naje nibishaka ibyo umugore nibishaka guhera ni nuka ivuze sino ntango ni ibintu biri bimeze gutya anye complexe tuzagaragaza kubizingurura gahoro kugira ngo ndazi umugore mwiza aryosha urugo ndo kugira ngo urugo ruryohe fa ko umugore abanza kubaho neza reka tumushimire Sona turagushimiye merci ndabashimiye namwe naryo cyane wakoze kutubera umutumire wakoze kuza kutubwira amajambo y'ubwenge ko nibaza ko hariho abagore baza gato bimenye cyane bamenye uko abagore bandi babayeho n'abagabo badutahuye gato cyane kuko turashobora kuvuga ibikontrere ejo tukavuga ibikontrere byo kuvuga ubunyene ko turagoye gose mugabo nyene bamwe baradutahura rimwe bavuga ati Jess nkeneye gutahura byinshi ndamutwara uko agiye niko ndamutwara yego reka rero tubashimira abantu batwumvirije bose abaturavye dushimire akobaragira batanga ama commentaire yabo ukuntu babibona abako batanga amatemonyage y'ukuntu babibayemwo hama Sonia merci beaucoup merci beaucoup tugutumira kandi ndashimiye mwese kuri point imwe ko twavuze amapo menshi muri kino kiganiro cyane reka tubashimire rero naho ubutaha mu kiganiro bye bye bisous bye Siren Vibes TV